Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kuri y'Umuhuza TV. Nabaye kaze muri uya makuru agezweho kuri uyu wa gatanu turi ku itariki ya 18 Myandagaro 2023, tukaza kwibanda ku makuru hariko havugwa mu bisata bigiye bitandukanye, ndetse reka ntangura ya makuru mbahakaza aho mwo bamuherereye hose. Abari ku migwa mikuru y'u Burundi yaba uw'ubutunzi ndetse n'uwa politike ngo ni Bujumbura hamwe na Gitega, ndabaramutsa bari mu ntara zigiye zitandukanye, namwe ndabaramutsa kandi ndabahara n'ikaze bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bibanye muri Afurika y'ubuseruko, bumanuko, burengero ndetse n'uburaruko. Ndabahaye kaze ntimuze gucikwa, mukaza rero no gukurikira amakuru aho mwoba muherereye muri leta zunze ubumwe za Amerika, Canada ndetse no kuri iyo migabane yose ya Amerika, bari mu bice bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya na Australia. Mwese ndabahaye kaze ntimuze gucikwa n'aya makuru. Turaza kugaruka kuri ya ngingo yo kubomora amazu mu gisagara ca Bujumbura. Umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo inyubakwa ni Dieudonné Dukundane yaragize ati twagomba gutangariza abantu baba mu gisagara ca Bujumbura no mu bisagara hagati tuzoshikayo yuko abantu bose bafise ibibanza duheriye aha muri komine ya Mukaza baza mu bushikiranganji mu gisata kijejwe ibisagara kugira tubahe ishusho y'ingene igisagara kizoba cubatse mu myaka 16 iri imbere. Muri uku kwezi k'umunani ngo umuntu wese yafise itonga ce atuzanira ikirangamisi c'ingene urupango rwiwe, c'ingene ikibanza yahawe agiye kucubaka kugira ngo kizobe gisa nuko igisagara gitegerezwa gusa muri iyi myaka 15 iri imbere. Mu mushikiranganje akaba yabandanije agira ati uwutazozana ikirangamisi c'ingene agiye kuhubaka twavuze ko hari muri iyi myaka 15 tuzofata ko atavyashoboye turondere abashobora kubaka ico kibanza. Abantu benshi rero bacumva iyo ngingo, ndetse vyanashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ko ari ntabanduka ko amazu atabereye adakuriye bandanya kuba mu gisagara ca Bujumbura. Baba bafise imyidogo igiye itandukanye, aho bagize ati mushikiranganje ivyo batwarege kubanza gukoranya abanyagihugu vyerekeye mugasigura neza ivyo mushaka gukora n'ingene muzobikora, kuvyo twariki guhumuriza abafise amakenga. Mbega abanyamukaza bose bozinduka ku biro bijejwe ibisagara boca baronka abababikira? Ni vyiza kwitondera ingingo kandi mukayisigura neza, katari gutyo murashobora kuba mufise intumbero nziza ariko mukayonona kubera mutayisiguriye neza abene gihugu. Uvyizwe neza rero ngo n'abadafise amahera yo kubaka kwiga ingene mwubaka kumbure bakagumana nivo imwe yo hasi, namwe mugatwara nivo zo hejuru. Vyizwe neza nta numwe yohomba kuko itongo ryabo nibo mutahe wa mbere. Garega ngo nivyo kumvikana ko umuntu umunyaga urupangu kugira muhashire urupangu nyene mu mabuhonyoye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ivyo nivyo vyagiye birashikirizwa n'abantu bagiye batandukanye kuri ya ngingo yuko mu gisagara ca Bujumbura hari amazu yoba agiye kubomogwa kugira rero ngo hubakwe inyubakwa zibereye. Vyanashimangiwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Imbere yuko iyi nkuru tuyibagezaho, hari vyinshi tuba twarabakoreyeho nk'amatohoza. Tuvuga ko hari umugambi wuko kugura no kugurisha amatongo canke ibibanza vyo kubakwamwo ibijumbura vyoba bigiye guhagarikwa kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro. Mu mwaka uheze hahagaritswe amatukutuku, harahagarikwa amapikipiki ndetse n'amakinga. Kuva ico gihe rero ntivyari vyemerewe gushika mu bibanza bimwe bigize igisagara ca Bujumbura. N'ingingo rero yakurikiwe na imyidogo y'abene gihugu. Umushikiranganje wa mbere ariho ubu Gervais Ndirakobuca, ico gihe ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano, yavuze ko ari umuti usharira ariko abarundi bakwiye kunwa. Iyo ngingo rero yahereye aho mu gihe bene gihugu bo bari bazi ko hari igishobora guhindurwa kugira ngo wenda babe bakwemererwa kuca ndetse no gukorera mu bice bitandukanye bigize igisagara ca Bujumbura. Ariko vyahereye aho kugeza na n'uyu munsi
nta kinga canke ipikipiki canke tukutuku yemerewe gushika mu bice vyabujijemwo gushika izo ngendeshwa z'amaguru abiri canke atatu. Benegihugu rero bakaba babona ko hari abadafise ubushobozi bwo kubaka ivyo bibanza n'ubundi basanzwe barimwo, harimwo amazu yabo nubwo ashaje ariko na yabo, ariko rero bafise imyidogo ko batazobona uko bavugurura amazu batuyemwo, ndetse bakaba bavuga ko batobona ahandi baja kuko hari n'abavukiye mu gisagara ca Bujumbura ariko badafise ahandi berekeza. Ngo niba rero bagira bubake igisagara ca Bujumbura ndetse ngo bakivugurure, ngo abategetsi babwirizwa gutanga umurongo mwiza ku buryo ata muntu n'umwe abangamirwa, nk'akaruriro ako kubaka amayitaje, ufise ikibanza ciwe bubatsemwo akaba yahabwa inivo yo hasi kugira ngo n'izindi nazo zibe zokoreshwa na leta mu nyungu zayo nk'uko bavyifuza. Nkuru rero tuzobandanya gukurikirana kugira ngo tubagezeho vyinshi bitandukanye kuri yo. Reka rero tugere mu makuru havugwa cane mu gisata c'intwaro, tugaruka ku vyatangajwe n'umukuru w'igihugu Neva ari mugera yaneguye imigenzo y'abanyaburaya harimo guhuza ibitsina kuba bisangiye. Uyu yari mu birori vya yubile y'imyaka 125 vya Kiliziya Katolika mu Burundi. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rero yari yamirije imwe mu mico y'ibihugu vyatangaje ko ari Imana igezweho mu Burundi. Ivyo vyabaye kuwa 15 Myandagaro ku musozi wa Mugera muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Mu nkuka ya misa yasomwe n'umunyarwanda Cardinal Antoine Kambanda, Episkopi mukuru w'i Kigali, uwo mutumba wa Mugera wari wuzuye ko abantu abategetsi bakuru harimo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, Cegera ciwe Prosper Bazombanza n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca baritabiriye ivyo birori kuri uwo musozi wakira amamiliyoni y'abigaba muri mwaka. Mu ijambo rya Neva ico yagarutseho ni imbere y'imisa, Varisito Ndayishimiye yaravuze ijambo yagarutse kuri kahise k'idini rya Katolika mu Burundi, agashimangira cane ko umutumba wa Mugera wari wubashwe mu gihe c'abami. Yagize ati vy'igitangaza Mugera ni umutumba w'ikimenyetso gikomeye mu Burundi, niho ubwuzure bwa kera na bushasha bwakurakuraniwe. Inyifato rero y'abanyamahanga mukuru w'igihugu yagize ico ayishikiriza ko ku bwa Varisito Ndayishimiye ibihugu vyaturungikiye aba missionnaire ubu vyuzuyemwo ibibi bibangamiye ubuzima bwa kiremwa muntu, akaba yaradondaguye nko gusonga umugwayi, uguhuza ibitsina kuba bisangiye, gukorora inda ubishaka, ibigwanisho rutura n'ibindi. Ngo nubwo abakoroni bazanye ubukirisu mu Burundi, turababazwa nuko bashigikira guhuza ibitsina kuba bisangiye, gukorora imbanyi, gukora ibigwanisho ruhonyanganda no gusonga abagwayi. Niko rero yagaragaje umubabaro. Burundi rero bukaba buhuriramwo n'amadini menshi ariko Katolika niyo igizwe na benshi bagashika ibice 60%. Umukuru w'igihugu Neva ari muri iryo dini rya Katolika nyene, nubwo akunda kugaragara mu bikorwa vy'amadini agiye atandukanye. Ivyo benshi bashima ko aba yegereye abenegihugu bari mu madini atandukanye. Mu gisagara ca Bujumbura muri kaminuza y'u Burundi hari umupare yakubiswe arashaya azira udufaranga twiwe. Ku mugoroba kwa 17 kwezi k'umunane 2023, kuvuga ko ejo haheze, umupare yitwa Valentin asanzwe adandariza amayinite imbere ya Deside n'ubunywero muri kaminuza y'u Burundi mu kigo co kumutanga Bujumbura, yahamagarwa n'undi mupare batazira Robo, mubwira ko ari umugenzi we washaka kubikura amafaranga ashika ibihumbi 290 y'amarundi, niko guca mujana mu kibuga ca volleyball mwico kigo co kumutanga. Valentin utanka aremera, haheze akanya Valentin yagiye abona Robo amusimbiye ko amuha amashi n'ingumu zo mu maso. Abapwari bari hafi bumvise amaburogo y'uwo mugenzi wabo baci banyaruka gutabara, maze umugizi wa nabi arafatwa, bakaba amaze gushikirizwa abajejwe umutekano. Mumenya ko umugizi wa nabi yaheruka guheza kaminuza y'u Burundi mu gisata ca biology, kandi amakuru ava mu mapara akavuga ko umunyeshuri yashaka kwamburwa udufaranga twiwe. Ni inkuru rero abapware n'ubundi bagenzi be boba biyamirije. Hari n'iyindi nkuru itangaje tugire tubashikirize. Se woba uzi umuntu akunda guharira ngo haraho yoba indwara? Mwe rero mu bakurikira bimenyesha makuru yo mu Burundi
cyane yaga yaragize ati nde baramukije mutubariza muhinga mu by'inyifato ko umuntu akunze guharira cyane yoba ari indwara ngo hoho biva kuki. Ico kinyamakuru rero nticatevye caciye gikanagara bararondera umuhinga mu vy'inyifato ntiwaba usanga ikibazo niyo musomyi guma hano nawe tugire ico tugushikiriza. Ari Joseph Hatungimana umuhinga mu bijanye n'inyifato ati nivyo guharira biva ku mvo zitandukanye biva ku ishavu ry'umuntu bishobora kuba ndemanwa canke kwihungabana muri kamere kiwe canke mu nyifato ziwe. Guharira rero ngo kica kiba kimwe mu bimenyetso vy'ihungabana ry'amagara yiwe yo mu mutwe naho ingaruka mbi ivyo biheza bikazanira umuntu unonosoye ivy'inyifato ati ivyo birafise ingaruka kuri uwo muntu kuko yama abikora harashikaho abantu bamuharira ivomo baramwishiramwo nabi niyo yoba afise iciyumviro kirashe ntibigera bamuha umwanya. Sigura nyene izo ngaruka Alain Joseph Hatungimana avuga ko umuntu amaze gukumirwa mu kibano no kudatahurwa ashobora kugira ihungabana ry'amagara yo mu mutwe. Niko rero umuhinga yoba yaragize ico abivuga ko. Tukaba tugiye gusoreza rero ku makuru avugwa cyane mu gisata c'inkino. Imiriyaridi z'amarundi zirenga 300 ku mwaka niyo Neymar yazoronka atanguye gukina mu mugwi wo muri Arabia Saudite. Maze iminsi bivuga ko Neymar no mukinya avuka mu gihugu ca Brazil agira ave mu mugwi wa Paris Saint-Germain aje gukina mu mugwi witwa Al Hilal wo mu gihugu ca Arabia Saudite. Ikinyamakuru AS co mu gihugu ca Espagne camenyesheje bumwe mu burusho yemerewe mu gihe yoja gukinira uyo murwi. Jambo harimwo inzu ifise ivyumba 25 ubwogero canke piscine ufise metero 40 kuri 10 hari ivyumba bitatu vya sauna hamwe n'abakozi batanu bamukorera udukorwa two mu nzu. Hari imodoka zitatu zo mu bwoko bwa Bentley Continental GT, Aston Martin DBX, Lamborghini Huracan hamwe n'umushoferi wazo. Azoza kandi arahirwa amafaranga yose azokoresha mu gihe ari mu karuhuko ngazoba hari indege imujana ashaka hose ndetse ngazohora ahabwa amafaranga 500 y'amayero kuri buri kintu cyose kizoca ku mbuga hwaniro ziwe kimenyekanisha Arabia Saudite. Umushahara w'imiliyoni 100 z'amayero ku mwaka niwo azohabwa. Se dukurikiza ikimenyetso agize kuri iyo shusho canke tugire ico tuvuze nawe woterera cyumviro cawe. Ndabakengurukiye cyane ko mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza imisi yose. Ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa n'andi makuru tuza kugushikiriza kuri imbonesha kure. Jana kuri subscribe canke sabone utari wafyo ndako Imana iguhezagire umunsi mwiza.